Nitwabasize inyuma kandi ababosi basanzwe bahagararira abaririmbyi benshi batandukanye. Niona umwe mu ba manager numva ko basanzwe bafasha abaririmbyi nga mu Burundi, nawe nyene akaba yashitse hano habayo urumuri rw'amahoro. Umeze neza mutaba? Ego n'amahoro cyane. Ubona gute no munsi ubwira abarundi biki, ubona byifashe gute nga? Je novuga yuko ataragaseseshwa rumuri nivyo mwese mubona. Novuga ko ari umunsi mwiza cyane gose wahujije ugwarukana cyane novuga ko ari umunsi uri hejuru gose wahujije ugwaruka kandi murabona amahoro mu Burundi sagaseshwa rumurara hari. Yego ngire felicitation ku muririmbyi wa Bizzo Uwezo yashoboye kwerekana ubushobozi bwe canke Uwezo wiwe nyene aho uhagaze kuri stage yavifashemo neza nkuko je nabibonye, ariko reka tukubaze wowe wabibonye gute nka Bizzo Uwezo ivyo yakoze? Twebwe nk'abasanzwe bahagarikiye Bizzo Uwezo nka Niona Production, novuga yuko n'umuntu dusanze twizeye muri vyinshi, kumutuma kuduserukira imbere y'isinzi ry'abantu bangana nk'uku tuba tuzi icyo twamutumye n'icyo twamutekereye. Novuga ko yashoboye kugerageza ivyo ashoboye, namwe ngira ngo mwabibonye. Je novuga yuko yabikoze nkuko twavyifuza. Yego abarinzi bari babiri hasigara umwe ariwe Bizzo Uwezo. Ubu vyifashe gute ivyo ubona ko bizogenda neza gose kugira ngo tubaye tuteze imbere? Novuga yuko kuri Bizzo Uwezo ngira ngo ni impinduka nyinshi mubona kuri we, kuri lifestyle abayemwo. Je novuga yuko ni vyinshi bigiye kuza vyiza kandi ndasubiyemo kandi vyiza, nk'igikorwa tugiye gukurikiza naraye ndose. Novuga ko ari igikorwa gikomeye cyane gose kizotuma mumenya ati Bizzo Uwezo ninde, Niona Production ni giki. Naraye ndose ni indirimbo bari kubakorana na Radio muri quartier canke mu masite atandukanye. Muyibona gute, abantu bayakira gute? Nka manager avuga ati turashobora kubandanya, indirimbo zimeze neza, bariko barazumviriza, bariko barazakira. Manager abivuga kwiki? Je novuga yuko target twasohoranye naraye ndose, icyo twashaka kidushikana ko twarakibonye. Novuga yuko bahageze yuko tuyisubiriza nkuko mubibona. Imaze amezi abiri yarayiririmbye bwa mbere kuri Wanajeshi concert. Ni indirimbo yakira ngo gishika tutari tuniteze wanashaka, ni henshi muri za korako yarabikoze turabishima. Ubu ni naraye ndose twovuga tuti icyo target twihaye yarayidushikanye ko ubu tugiye kuyisubiriza n'ikindi gikorwa. Yego uvuze ati ivyo target yacu yarashitse. Hariho aka video twabonye umuvugishwa n'Imana yahoze ari umuririmbyi kera yitwa Joshua yashoye kuvuga ati ivyo ni mugoro umutwe nibizohinduka. Ubona target yarashitse none muri music yiwe? No, je novuga yuko abantu baririmba rap canke hip hop n'abantu kenshi na kenshi usanga bavuga ibintu abene gihugu canke abanyagihugu babayemwo. Novuga yuko nubwo bidashobora gushika uno munsi canke ejo, bishobora kuzoshika umunsi runaka. Mugabo vyinshi mu byo yaririmbye abo novuga yoba yarabwiye, ni nkuko yari kubwira twega aba manager, ni nkuko yari kubwira aba promoter b'umuziki, ni nkuko yari kubwira aba journalist, abamenyesha makuru. Je novuga yuko abo yabwiye naho bitoshika uno munsi, umunsi uri izina bizoshika. Barakada gushimire manager wa Niona. Yego murakoze cyane gose. Dushimire namwebwe mutagira uko mwitanga kugira umuziki ndundi ushobore gutera imbere. Nukuri ni ibintu dushima twebwe nk'aba manager canke ama maison de production, mudushikana kure. Imana ibandanye ibaha inguvu. Asante sana. Asante mkubwa.